abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Rokristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndabahaye ikaze mwese muri kukurikirana muri kiganiro cy'uno munsi c'abakunzi b'amahoro. Nizera ko muri benshi muri kukurikirana kandi za kiganiro cy'uno munsi kiza kubaka uwo wese aza kugikurikirana kuko kijanye n'impinduka mu gihugu, kijanye n'impinduka mu buzima bw'abantu, aho uyu munsi fise umutumire tumaze gukorana ibiganiro bitari bikeyi aja kutuyagira uyu munsi kubijanye n'uruhara rw'umukristo mu itunganywa ry'igihugu. Ni ikintu abantu benshi bifuza kumva kugira ngo bamenye ukuntu igihugu gikwiye gutunganywa neza. Nashaka ndamuha akanya yidondora akadukurikirana. Murakoze cyane, ndaramukije kandi n'abakunzi ba televiziyo Heritage. Jewe nitwa Oscar Ndowarugira, hanyuma nkaba ndongo ishiramwe bita Union des groupes bibliques du Burundi, nishiramwe rivuga ubutumwa muri kaminuza, rikorana n'ugwaruka rwo muri kaminuza. Murakoze cyane kubona muje muri kino kiganiro cy'uno munsi, aho nza kuyaga namwe kubijanye aho muza kuyaga nadukurikirana mubaha umuco kubijanye n'uruhara rw'umukristo mu itunganya ry'igihugu. Mbega iyo bavuze umukristo abantu botahurike? Bavuze umukristo abantu botahura mu majambo make n'uwo muntu yitirirwa Kristo. No kuvuga ku basanzwe bazi ijambo ry'Imana, n'umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwiwe. No kuvuga uko avuga, uko akora, uko agenda bigaragaza uwo Kristo mu bugingo bwiwe. Ntituvyitiranye rero nuko umuntu aja mu rusengero canke abatizwa canke agira iki niki, mugana ibintu bibonekera mu ngeso, mu mwifato, mu buryo umuntu avuga. Usomye neza Bibiliya turabona neza ko iryo jambo ryo kwita abantu abakristo n'abantu baraba intumwa uburyo zikora ibikorwa, hama bakavuga bati bajya abantu ko biri kose basa na Kristo. Kuvuga rero umwifato ko umuntu abayeho, uko atunganya ubuzima bwiwe bikagaragaza ubwo buzima bwa Kristo mu bugingo bwiwe. Niwe twita umukristo. Ego. Ashobora kuba adafise ishengo na rimwe arimwo, ashobora kuba ataranabatizwa, mugabo ingeso ziwe n'ivyo akora byose bikagaragaza by'ukuri ko ari umukristo. Ivyo bindi byose turashobora kubikora, mugabo twaguma turabanyedini duhinduke. Murakoze cyane. Mu yandi majambo, wowe wese yize Yesu Kristo akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe, uwo niwe mukristo. None mu vyimviro vy'Imana ibihugu bikwiye gutunganywa gute? Mu vyumviro vy'Imana tuvuze uko ibihugu bikwiye gutunganywa dusubira mu itanguriro, aho tubona Imana irema isi, igashira umuntu ku isi mu itongo rya Edeni, igashira y'urutonde aho dusoma neza ko ari ahantu heza, ahantu hari hatunganijwe neza, harimwo ico twita harmoni ikwiye hagati y'ibintu vyose. No kuvuga ko turavuga rero ibihugu dukwiye gutunganya uko Imana ibishaka, nuko tugerageza kwiyumvira ca gicapo Imana ikirema isi, igishira umuntu mu itongo rya Edeni. Mbega ico gihugu cari kimeze gute? Mbega abantu hagati yabo imigenderanire yari imeze gute? Mbega abantu n'ivyo n'ibindi biremwa Imana yaremye imigenderanire yari imeze gute? Ibikoko, amashamba n'ibindi vyose byari bimeze gute? Nico kuvyukuri tuba two turavuga iyo tuvuze uburyo Imana yifuza mu cimviro cayo isi yotunganywa canke ibihugu vyotunganywa. Nuko bigarukana ca gicapu co mwitanguriro dusoma Imana ikirema isi, igashira y'umuntu, ibintu vyose ikabikora mu rutonde rwiza, hama ikavuga iti vyose bimeze neza. No kuvuga hariho harmoni iri hagati y'Imana yaremye vyose nabo yaremye bose, ku buryo bw'uko ikintu cyose kiba mu kibanza caco kandi kigakora ico categezwa gukora. Rero iyo tuvuze gutunganya ibihugu dutegezwa kugaruka ngaho. Ico gituma uno musi wumva tuvuga ivy'agateka kazi na muntu, no kubera ubucuti bw'abantu bwononekaye, tuko turavuga gukingira ibidukikije, nuko mu myifato n'uburyo twagiye dukora ibintu twagiye dutangura konona bitategezwa kononwa. Ugasanga rero isi yacigiri haciye ingaruka mbi zituma dutwagwa n'imyuzure, zituma abantu bicana, zituma abantu bakora ibintu vyinshi vyonona
ubuzima bwacu bukageramirwa n'ubw'ibindi byose bidukikije bikageramirwa kubera yuko twavuye kuri wa murongo w'iciyumviro c'Imana ikirema isi igashiramwo abantu n'ibintu byose. Mwotubwira intambamyi z'igihugu kitagira abakristo mu itungano ryayo, kuko muheje kutwereka neza yuko igihe Imana yarema ibintu vya mbere hari umuntu turamubona Adamu yari afite ishusho y'Imana kandi yasa n'Imana, ariko mwatubwiye munsi gumuteka ko umukristo n'uwo wese afite Kristo muri we. Nani ntumva ko n'igihe intambamyi zihaba mu gihugu abantu ariko baratunganya badafise Imana badatahura neza icyo Imana ishaka, igihugu kirashobora kumera kumigo kiboneka neza mbwa abantu bakirimwo bamerewe nabi, kuko nta muntu ashobora kumererwa neza adafise Kristo mu bugingo bwiwe. Ubuzima bwose umuntu yobaho adafise Imana muri we n'ubuzima bw'amagorwa bw'amaganya, n'ibivyo rero bica bihaba, ugasanga muri ico gihe abantu baritwararika kurondera amafaranga, kubaka amazu manini, ibindi vyose bagereza kurondera kuzuza ca kinogo cabaho kubera ivyaha bije bigatuma abantu badasubira kubana n'Imana nkuko vyari bimeze. Rero ca gihugu ku vy'ukuri Imana yagomba ko kibaho ntibagishikako. Niyo bariko baragerageza baguma kure gose kubera yuko bariko bakora mu nguvu z'abantu bigatuma badashika ku bintu vyinshi byari gutuma abantu babaho neza. Rero duca tuguma twiyumvira turondera amafaranga, turondera ibi nibi na biriya mugi Imana twayisize ku ruhande. Ugasanga rero uburyo abantu babayeho, uburyo abantu bifata, imigenderanire yabo, ibibakikuje, ikirere n'ibindi byose hama harimwo ingorane zitandukanye, kuko umuntu amaze kononekara, amaze gutandukana n'Imana ashobora gukora ivyo ari byo byose. Abantu rero barashobora kuboneka kumengo baratunganije neza iby'ubutunzi bya politike, mbwa mu mitima bakasanga bameze nabi, bakiyahura, bakagira ibindi bintu byinshi gose bituma bigaragaza yuko abantu atamahoro bafise atamutekano, ya harmony atayirimwo, abantu bakikunda, abantu bakankana, naho baba bafise ibintu byose. Ugasanga bari mu isi imeze nk'isi y'umwijima kandi amabara yose ariko amatara. Ugasanga abantu bariyugaranye, abantu bameze nk'abafungwa kandi bamengo baridegembya. Rero nico gituma nibaza yuko iyo igihugu gitunganijwe Kristo atarimwo, jambo ry'Imana ritarimwo, kigira izo ngorane zuko ku vy'ukuri badashobora gushika canke kurondera kwegera ya harmony Imana yashizeho kugira ngo ibintu byose bibeho neza, umuntu abeho amerewe neza, ibimukije bibeho bimerewe neza, hanyuma umuntu agira amahoro yo mu mutima, hanyuma agire n'ivyizigiro vya kazoza. Kuko iyo siyo tuzobako ibihe byose. Bibiliya tubwira neza ko igihe kizoshika tukimuka tukaja handi. Rero iyo abantu badafise Imana urumva yuko nta vyizigiro baba bafise, baratunganya ibintu atavyizigiro, bakamana amaganya, naho batayavuga rimwe baba yafise by'ukuri. Nta muntu yashobora kugira amahoro muri nosi adafise Imana. Umva niko gitunganijwe, Imana itarimwo ntikishobora kugira amahoro. Kigira ico twita kalmi, kwamengo kiratekanye mugabo abantu indani bari mu mitima, bari mu ntambara nyinshi, abantu bafise ibibazo byinshi bitandukanye batavuga. Ugasanga rero umuntu kuvyukura hari naho inyuma ibone kumenga afise ibintu byinshi, umenga amerewe neza ariko imbere atakintu afise. Murakoze cyane. Mutubwira uruhara rw'abakristo mu itungano ry'ico gihugu. Abakristo bafise uruhara runini cyane gose, kuko kimwe coco n'udusomye ijambo ry'Imana turabona neza ko ijambo ry'Imana rivuga ko abakristo bakwiye kuba umunyu n'umuco w'isi. No kuvuga reko abakristo uruhara runini gose bafise nuko kuvyukuri bobo batahura ico Imana irondera, hanyuma uko guhinduka kwabo ko kubaho nk'abakristo bagaca baza guterera mu gihugu, bagerageza kuzana bya bindi Imana ishaka. Aho bari hose bakagereza gukora bisunga ico Imana ibahamagarira mu ijambo ryayo. Ni kwa kuba abizigirwa, ni kwa kuba abizegwa, ni kwa gukora bakorera abandi, ni kwa gukora barondera neza ya bose, ni kwa gukomeza urukundo, ni kwa gukomeza amahoro ku bantu bose, ni kwa kurondera ku vy'ukuri kw'isi
igerageza kugaruka hamwe Imana yayiremera kugira ngo abantu babane n'ibintu byose bamerewe neza. Nta muntu rero mu Kristo akwiye kugenda yonona ibidukikije, nta muntu mu Kristo abaho yonona imigenderanire n'abandi bantu. Umukristo ntakwiye kubaho ari wateranya abantu. Umukristo ntashobora kugenda asanze abantu bari mu bibazo ngo ace abwira umengo ntabinezwe. Umukristo ntashobora kugenda ngo abone ibintu amazi ari karava kwibarabara umengo ntabinezwe. Ubwo sibwo bukristo. Umukristo by'ukuri arafise uruhara rwose kuko umuntu yitwararika kibana rimwo ibikorwa ari karakora ahantu hose arakamarondera yuko ibintu bigenda bigerageza kumera neza nkuko vyari biri mu itongo rya Edeni. No kuvuga rero ko abakristo bafise uruhara mugabo ntibikunda mu gihe batabayeho nk'abakristo, batabayeho ubukristo bw'ukuri. Umukristo rero azi Imana by'ukuri yamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwiwe, agendera ijambo ry'Imana, no kuvuga ku by'ukuri afise uruhara runini kuko ahantu hose ari abakarorero. Ashitse aho batanga igiturire sheni iracika. Abapolisi akababwiza ukuri ko atabiturira atanga kandi bidakwiye no gutanga. Aho bishoboka akanabivuga, agasemerera. Asanze abantu bari mu bibazo agahagarara akabanguranya. Asanze abantu bagwana, asanze ibintu byose bamushinze akazi akamenya neza ko agakora neza uko ategeza kugakora atawuri karamwiruka inyuma. Ageze mu isoko akamenya ko adandaza umunzane wiwe upima by'ukuri. Ntaje muri bamwe bazirika iminzane, ntaje muri bamwe barondera amafagitire y'ikinyoma. Ivyo turabizi ko abantu benshi ari byo bakora kugira bashobore kuronka amafaranga menshi. Ntabe umuntu ku by'ukuri akora ibinyuranye n'ukuri kw'Imana. Abaye umutegetsi akamenya ko aje gukorera abantu, akamenya ko akwiye kurenganura abarenganijwe, akamenya ko adakwiye gucinyiza abandi bantu, akamenya yuko akwiye gushiraho amategeko yorohereza abantu atikingira inyungu ziwe gusa, akamenya ko inyungu ziwe zitabahiza abandi zitariho. No kuvuga umukristo ivyo abakristo bose bagiye babikora gutya aho bari, isi icitera ihinduka, kibano kimera neza. Hanyuma ya mahoro ya harmoni Imana yashaka ikagaruka mu kibana abantu barimo. Uno munsi numvije radio ndanezerwa, numvise nibura amatari w'Imwaro yari kiganiro karatanga ku radio y'igihugu avuga ati Imwaro nta bamari bobo bariho, Imwaro nta bantu basega, ati Imwaro abantu barakundana barafashanya. Umwana abuze amahera y'ishure ababanyi bararondera bakayatanga. Urumva umwana abuze icarya abantu baramugaburira. Umwana agize ingorane runaka abantu baratabaza. Mugari handi hantu usanga atanumwe binezwe, bose barahevye baraheberanye, mwese wiruka mutwiwe kandi bamugasanga bitanguni n'abakristo baja mu nsengero gusenga misi yose. Ivyo rero nibaza yuko mu gihe abakristo babaye ho ubukristo by'ukuri bafise uruhara runini kuko ni bategezwa kumurikira abandi. Ni bategezwa kwerekana ku by'ukuri urukundo gukuri, bategezwa ko abantu bavuga ukuri, bategezwa ko abantu babizigirwa. Abonye umuntu akoroye amahera akamuhamagara ati akira amahera. Umuntu aje kugura ibintu akihenda akamubwira ati oya umpaye amahera menshi akira. Muri bisi bamusubije amahera agasanga ni menshi akagira gute agasubiza. Iyo bamurenganije akasaba uburenganzira bwiwe biciye mu bwitonzi no mu butungane. Adakubita ingumu kubera arenganijwe. Akaba umuntu kuvyukura avuga ati uko bigenda kose ndihangana kuko ari ingabire yo kwihangana itangwa n'Imana, agakoresha ingabire zose Imana itanga kugira ngo akora ibintu neza kandi kuneza y'abantu bose, y'abantu benshi. Rero niho nyene dushobora kugira impact cyangwa ico duterere mu gihugu kugira ngo tube umuco n'umunyu nuko kuvyukuri tugendera ubwo bukristo ahantu hose turi mu kibano cose, aho turi hose. Nibibe gusa mu mashengeri wacu, muga bikaba no mu mashure, mu kazi, muri isoko, ku mashantier, ahantu hose umukristo ari bakamenya ati ujya no mukristo umuhaye ibintu ntarakime kizimira. Ujya no mukristo mubwiye ikintu nta namugisanga. Ujya no mukristo mubikije ikintu uzogisanga kwa kundi nyene. Ujya no mukristo naho byoshika bikamugora arasaba imbabazi. Ujya no mukristo akanwa kiwe kavamwe ibihezagira bitavuma bitonone. Ujya no mukristo
abantu bose bifuza kumera nkawe abantu bose bakavuga ujya no mu Kristo aciye imanza aca iziroranye ujya no mu Kristo ntarenganya kandi bariho n'ahatari benshi mu mpande zitandukanye turafise abacamanza ugiye bakubwira ati ujya mu camanza ukabuzanye irementanya n'uburisubirira inyuma imanza zica uko ziteza gucika hariho n'abandi benshi mu gipolisi n'ahandi ni bake muga bariho bakora ibintu bose bakakubwira bati ujya muntu ushitse ngo agutunganirize nta kibazo na kimwe rero nivyo twohanura abakristo bose iyo bari madini atandukanye barimwo bamenye yuko vy'ukuri bafise uruhara runini mu kubaho ubukristo bwabo mu buzima bwa misi yose aho bari hose ntibabe babantu bavuga ko ngeze aha birahindutse ngeze mu isoko nkora nk'umudandazi agaca akora nk'abandi bose akibagira vy'ukuri yuko ariko karakaryo keza ho gutuma ibintu bihinduka ntaze ku vy'ukuri kuzirika iminzane urabonye igihe aba BBN igenda ku ma station basanga abantu barahinduye ivyo bahindura bijya ntibibeho ku bakristo abantu bazi bati jya station ugiye baguha umuyaga ntibaguha igitoro iyo ntibiri ku mukristo igeze ku mukristo naho bice bihinduka cyangwa ari z'abakristo bahindura ivyo bintu nimba ari z'abakristo ivyo ntibikwiye no kubamo mugana umukristo abayangaje kuri station bahora bagira ivyo bikwiye guca bihagarara abamenyesha ati ibi bintu ntibikorwa ni bibi ni ibintu sivyo babantu badandaza imiti yononekaye bagahindura udupapuro batubesha ngo iracari valide kandi yarononekaye umukristo ageze muri iyo pharmacy bice bihagarara babaganga batitaha abantu umukristo ashitse mu bitaro ibice bihinduka ababwira ati ntibishoboka twaje gufasha abagwayi no muhamagaro dufise kirazira ko umugwayi abura umuntu umwe amufasha agahimiriza aho yoba kuri nivo yose yoba ariko akerekana neza by'ukuri ko ivyo ari karakora abikora nk'ubikorera Imana kandi bica bihindura ca kibana rimwe yego nivyo rero nibaza yuko mu gutunganya ibintu byose impande zose abakristo nuko bategeza kugenda bakamenya ko bategeza kuba umuco bategeza kuba umunyu ivyo navyo bibonekera mu buryo bariko barakora ibikorwa mu buryo bariko barabaho mu buryo bariko baritwara abanyeshuri ntibaye bamwe baza gutwara udupapuro baja gutirisha n'ibindi umunyeshuri akamenya ati ko ndo umukristo nibigaragare ko umukristo imbere y'ikibazo nta dupapuro ntavyo yandika ku mpuzu canke kwingwaze kwifashisha ariga akiga neza hama akaza agakora ikibazo bimunanira abitora ivyo n'ibindi mugo uburyo yakoze ibibazo yabikoze pro Kristo ntiyatrishije ntiyagize iki ivyo bituma abandi babona yuko ku vy'ukuri ubukristo ari ukuri bega turi ngaho nyene uravuze ikintu cyo gutunganiza abandi bantu avye uruhara rw'umukristo muje n'itunganwa ry'igihugu murabona abantu bakigwa ngo gasanga umwanya wabo bariko barutakariza abo bantu baje kubitura ugasanga none umukristo ni ijambo ubwira abakristo muri kano kanya bari mu bibanza byo gutunganiza abandi bantu mu bijanye no kubahiza umwanya wabo bantu batakaza umwanya wabo nibaza yuko kimwe gikunda kuba nuko usanga kenshi abantu baratonda ku kazi muga batagiye ku kazi bagiye gukora ibindi navyo biri muri kwa kuba umuco nyene ugasanga umuntu kubera ari ku kazi agiye ku kazi muga agiye atwaye udu projet twiwe ashitse rero ku kazi yanditse mwikaye kwaje gukora muga kuvyo kuri aje kwikora utuntu twiwe muri vya biro by'abamuhaye akazi muri za mashini z'abamuhaye akazi bigaca bituma rero nabaje mu vy'akazi kubera kwikunda no kurondera inyungu ziwe abafata nk'uko umengo baje kumutesha umwanya usanga yafashe umwanya munini wo kugira ngo abatunganirize kubera ko akora utundi tuntu twiwe ivyo rero navyo n'amakosa umuntu agiye ku kazi akwiye kumenya ko agiye ku kazi yaje kwakira abantu nta bindi yaje gukora mu gihe afise ibindi aza gukora ni ugari biro ntabe ngaho mugabo nimba yaje gukora ku vy'ukuri naze akore ivyo yaje gukora yakira abantu atunganiriza abantu amadosiye ayige azi neza ko ari amadosiye y'abandi bantu n'abafise ibindi bateza gukora batunganya ibintu zamanza twumva zimara imyaka 5 zimara imyaka 10 biveho bya bindi za wumva umengo abantu bari kwararondera kugumiriza ibintu abantu barondera utuntu n'utundi abakristo ntibaje muri ivyo abakristo berekana karoro ko kuvyukuri bariho kugira ngo bafashe abandi
Yego. rero bisaba ko umuntu ku by'ukuri adabangikanya adakoresha ibintu ajejwe gukorera abandi ngo abikoreshe umwanya wo gukorera abandi ngo awukoreshe mu nyungu ziwe akaba atonda ku kazi isaha izwi iyo saha naje ku biro akora ivyo by'abandi byose hama isaha gutaha niyahera agenda akora ivyo bindi vyiwe mugabo ntaze kubivanga Yego. akenshi rero uza gusanga ku by'ukuri abantu baca zamvugo twumva ngo akazi ka leta kicu wicaye abandi ukumva ngo abandi abikora abandi nta wundaba abandi ko atariho bari ndimenya nikorera utwo nshatse ivyo ni ibintu ku by'ukuri abantu bakwiye kuvamo nimba mu rugo bagusigiye inzu akaba ari usigara akora ivyo mu nzu nucuja kuramutsa abagenzi uje mu biki hanyuma amasaha yo gukora ibintu usanga ntiwakoze ibintu by'abandi cyangwa utangura kubikora nabi kubera umwanya wagize ukaba ufise ibindi ukeneye gukora basaba uruhusha baruguha ugenda ukora ivy'iwawe muga ntufate umwanya wo gukora ivyo mu rugo bagusigaranye ucuja gutera inkuru canke kurondera ibindi abandi nabo ugasanga ni ya ngeso dukwiye guheba nayo nyene atari ingeso nziza aho umuntu aza kubera azi ko umuganga ariko aravura bazinanye agacaca ku murongo w'abandi bose agaca yinjira umuganga nawe kubera bazinanye bagaca baja mu byo gutera inkuru hari umuntu yicaye hajya ariko arakira akaguma yicaye hajya bariko bivugira ivy'ibindi byabo nyene ugasanga si vyiza no kuvuga uzi ko umuntu ari ku kazi kirazira kuja kumubwira ibintu ukaba utaje kwivuza ukabuzi ko ari ku kazi ubuse umwanya wo kuza kumuraba ni muhanandi marandevu mukumenye ko ari ku kazi muguraza abantu benshi biratugora usanga umuntu mu biro kwera ndamuzi nciye ngaha nciye ninjira ugasanga afise n'abantu canke akakora ibintu mugaca muja mu nkuru za ruguru n'ibindi byose ivyo navyo nyene sivyo kuko bituma abantu bamwe bataronka ivyo bategezwa kuronka kandi bafitiye uburenganzira rero abitwa ko bari mu bibanza byo gutunganya ivy'abandi bantu bakwiye kumenya neza yuko iyo batonze ku kazi iyo bari mu bikorwa badakwiye kubivanga n'ibindi kandi bakwiye kwitwararika gufasha abo bategezwa gufasha kuko nabo bafise ibindi kandi bategezwa kujamo aho bizotuma abantu bakora ibintu vyinshi n'igihugu kigatera imbere kwirirwa ku munsi urari dosi imwe ukayirirwa ku munsi wose kubera gutunganya akazi nabi n'ibintu bidasobanutse muga nivyo dukunda kwisanga ugiye kurondera akantu gatoyi gusa ugasanga kubera gupanga akazi nabi no gukora nabi umuntu yiri umunsi wose akantu ari gushobora kuronka mu masaha abiri iyo abantu bajejwe ivyo bintu bari kuvyitaho bakabikora nivyo rero dukwiye gukosora kuko bituma n'igihugu kidatera imbere kuko umwanya abantu bata umwanya abantu bigwa bicaye baruha batari ko baronka ivyo bategeza kuronka hari ibindi byinshi bica bipfa wari kuja kudandaza uwo munsi yugayiduka gaca agenda kwikomina gatonda yo munsi wose kubera urupapuro umwe yategezwa kuronka gusa mu masaha abiri yategeza kuba ronse urumva hapfuye ibintu byinshi gose naho yaronse urwo rupapuro igihugu kirahomba imiryango igahomba abantu bose bagahomba mugabo tukabona umengo tuko turakora no kuvuga rero imisi y'akazi turayazi n'amasaha y'akazi turayazi abantu bakora ubuzi bose baba barasinya amakontra y'ibikorwa abantu nibakore uko bemeranije gukora amasaha y'akazi bakora ibikorwa by'abantu hanyuma amasaha atari y'akazi bashiremo ivyo bindi vyabo mugabo ntibabivange murakoze cyane kubona bino byimviro meje kubitanga mu bijanye n'uruhara rw'abakristo mu itunganya ry'igihugu ndizera ko bariko dukurikirana hari byinshi bahungukiye ari abakoresha arabo bandi baje ubuzi butandukanye umwe wese mu kibanza arimwo aratahuye neza yuko afite uruhara rudasanzwe mu guteza imbere igihugu ciwe mu gufata neza abo yahabwe ngo ashobore kwakira gutyo onye dusanga igihugu cyatera imbere mutumire murakoze cyane ko mwaduhaye umwanya wanyu ndizera ko n'ikindi gihe twatumiye muzo ushobora kutwitaba yego tuzoza by'ukuri ko turabikunda murakoze cyane turanashimiye cyane wowe wese yakadukurikira muri kino kiganiro kijanye n'uruhara rw'abakristo mu itunganya ry'igihugu ukaba uri umukristo ndazi yuko hari byinshi wakiriye biciye mu vyumviro vy'umutumire wacu ukuntu ushobora gutunganiza neza abandi bantu kandi ukubahiriza umwanya wabo n'ivyo ariko arakora gutyo onye ugasanga igihugu cacu cyo kiratera imbere mu mpande zose rero murakoze neza mwese mwaje kudukurikirana naho butaha mu kindi kiganiro abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo Maison Lieu d'Espoir
Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.